amajambo ashobora gukalifiya neza ino ekipe ya Barcelona nibihe irimwo reka ndabe gatoya ikintu Thierry Henry yavuze ariko uriko raraba nk'iyi match bakinye ku mugoroba wa ku munsi wa gatandatu urumva n'amajambo Thierry Henry yavuze baheje kugira iriya tirage ati igihe nabona tirage iheze naribwiye ko Barca noneho urazi ko bagiye babicapa byose na quart de finale babigira ko huitième de finale nahise mbona Barca muri finale nayibonye kabisa muri finale ayo n'amajambo yande ya Thierry Henry ati iyi ekipe iriko irakomera cyane irikiraba plus fort no kuvuga irikirakomera ku rwego rudasanzwe ati iriko iraba mu buryo bwihuse buri rapide ati ariko igikomeye kisumba ibindi irikiraba ekipe iteye ubwoba kubo bihura bose ati irikiraba ekipe iteye ubwoba itera ubwoba cyane ikreye igitinyiro imbere y'umuntu wese bagenda guhura Galonzo yihura na Barca na Madrid ikakubita bitanu ikakubita za Bayern izinyene nibuza webibaza ko zona yitangira muri Champions League ubu equipe bwayizikundiye nkabwa intuzenya nkabwi Valence kubitandukira igasubira ibindi ndwi noneho na za Las Palmas zirananirana gushika ku munota wa nyuma zikarekura iyo equipe ntubona ko birikira create kimwe ntuzenya yari karavuga Thierry Henry arabandanya avuga ati Benfica yari kavuga kuri iyi ntuzenya kuri iyo tirage ati barazi yuko guhura na Barca y'iki gihe bitandukanye niyo bahuye kandi barazi yuko ari igikogwa kizobakomerera kurusha bimwe byaba ubwa mbere ati yavuze ati barazi ko nabo nyene bagiye guhura nico no kwita mission impossible ni mission impossible kuri ni ibintu bidashoboka ati iyi no equipe nta kigongo na gikeya ifise uri Thierry Henry ati no equipe ya Barca nta kigongo na gikeya ifise igukubita ivyo yashoboye gutsinda byose ntigerano ngo uvuge ngo bibiramaze ati kandi ifise amazina ashobora kurangiza urukino umwanya n'umwanya ati raba Rafinha yabaye umuelie tueur yamwise tueur ati yabaye umuwinga w'umwicanyi kabisa ari yicabura ikintu cyose ati Lamine Yamal iyo muraba kina urabona ko ari Messi kiri muto ati iyo ravye Pedri urabona ko ajeramiriye arayigarurira nkuko Xavi na Iniesta bahoze babikora ati Barcelona yuno munsi ntiyishimira kwikalifiya vyonyene ntija ngango ivuga ngo turarenganye iyi faze ati sivyo vyonyene ati urabona ko iri kiratanga ubutumwa ku mugabane wa Buraya ko ariceje ko hakorera ndabona dusubira noneho mu guheza yaciye yishira mu kibanza cyo kugaragaza ko ari umufana wa Barca neza ati ndabona tugiye gutwara iyi Champions League gira gatandatu amajambo ya Thierry Henry yarakomeye cyane naye mpamvu nagombye kuyifashisha mugabo arasobanura neza FC Barcelona yo muri kino gihe raba match ya Las Palmas yari match bagoye cyane ya Alonso alimaje yuko ejo namyenganira n'umugenzi wanje yitwa Egide akunda Barcelona ndamubwira nti match ya Barca na Las Palmas nayibonye nkuko nabonye West Ham imbere ya Arsenal difference yabayimo Barca ifise attaque imeze nk'amazi y'imvura Alonso imwe yisegenya imwe ihitana ibintu byose ihuye navyo munzi imwe bomora amazu rero kuri FC Barcelona raba hatsinze nande kuri Barca Olmo hamwe na ntuzenya n'uyu Ferran Torres nibo baje gute bavuye kuri bando nukuvuga kubatanguye bari on fire ku pass nziza cyane Olmo hawe nande na Lamine Yamal umva wanka wakunda umunota wari we wose baragusenya aka equipe kari kabaye keza pe kari kagerageje kuba keza gombore kino gitsindo ribukanka nk'igitsindo no vuga batsinze ba Mavarira intervena baza kuba basanga ko habayemo kurarira
ni Barca rero kike ikora ivyo yategezwa gukora bikenewe kandi uraraba aspect zose zo mu kibuga ukaraba bana bantu nk'aba Inigo Martinez inyuma ukabona bameze neza ku Barca kariya kana kari mu bantu je bama bantangaza cyane akantu uraba ukabona umenga inkonda ziracari ku munwa uraraba ba Balde Alonso ukabona ni beza cyane Lamine Yamal nta no muntu akimuvuguyo eraba experience yutwa Lewandowski nawe muri attaque doke nuruvangatirane gwa kalite nyinshi cyane Barcelona ifise jewe Barcelona twa Champions League no season sinotangazwa n'ikintu na kimwe ahubwo nzotangazwa nuko hagize ikintu cisanganya kiyibayeko uno nyene Terry niwe yavuze ati kuri no tirage au sort yabaye ati buri equipe yose muri Ligue des Champions yatinya guhura na Real Madrid nta nimwe yari yifuza ko yogera hano yohura na Real Madrid ati buri equipe itinya Real Madrid ariko Real Madrid nayo ubwayo itinya Barcelona nawe uri cyatinya Real Madrid nayo Barca iri mu bihe byiza wovuga n'inshuro nyinshi ico yari yarabuze nukwikura ko twa Las Palmas tukaza tukayitsinda amanota yagiye takaza ni menshi ya manota ya Real Betis ya Real Sociedad zayikuye kwa manota Leganés uribuka match batakaje na Leganés mugani wawe je ndabona Barca Alonso ishobora guhera uno musi gahiza sezo idasuye gutsindwa muri La match bakubiswe na Osasuna bitsindo bine amakosa dashoboka amakosa nuko Atletico Madrid nabo batsinze 3-0 equipe ya France iri mu bihe bibi bitsindo bibiri vya Julian Alvarez izi ni equipe rero buriya turiko tuvuga ubwiza bwa Barcelona nande ariko tugiye mu bihe rero biri decisive donc bigaragaza rero ubwiza by'ukuri umwe azotugaragariza ubwiza bwe waho bwagarukira mubagiye kuba seri ya match 3 azoza Barcelona nande na Atletico Madrid yatsinze Valence 3 nibwo buryo bwiza bwo kwinjira muri no kuko iyo equipe izokena na Madrid na Barcelona inshuro 5 Barca inshuro 3 Madrid inshuro 2 zo muri Champions League urumva ico ni gipimo kimwe kidasanzwe ifise abakinyi bo kubikora rero baba Julian Alvarez nabonye yakwije ibitsindo yagize muri sezo yose y'umwaka weze ari kumwe na City no mukinyi mwiza cyane recruitment nziza cyane yo kwishimira kuri Simeone nibaza yuko kuri Valence barayivye penalty nivyo yanateye induru nyinshi iriya yari penalty igaragara ku ruhande gwa Valence ariko nyene ntaco vyari bukureho Atletico Madrid yababanye nziza kurusha Atletico Madrid bitsindo 3 kubusa batsinda Valence ariko kandi kuri Real Madrid ejo batsinda Girona yasubiye inyuma cyane tukibivuga bitsindo 2 kimwe cha Modric n'ikindi cha Vinicius kuri pasi ya Mbappe. Real Madrid yakoze ibyo yategeza gukora. Real Madrid yakoze ibyo itegezwa gukora. Iyi ni yindi equipe rero ndiko ndakubwira, equipe iriko irafata ritme kandi iyi equipe izigutegura ibintu byayo. Nahiba mu bihe bibi. Urumva Alonso aya mezi yo kwa kabiri kwa gatatu icutaragera ko muri zino anamezi. Donc na mezi agaragaza icu ushobora gushika ko mu mezi abiri ari imbere. Amezi abiri ari imbere nayo urazi niyo rangiramwe championnat niyo mezi ya finale za Champions League. Raba rero Real Madrid nibibazo yatanguranye ubu byose byarakemutse adaptation ya Mbappe, ubu cohesion n'abandi irakomeye cyane, none agaca babera kizigenza muri uwo musaruro. Girona yagerageje kwifata ariko gushika ku mupira wa Luka Modric igitsindo ciwe ca mbere ciza ku rugero rumwe rutazwi. Ushobora kuba wanga Madrid mugakiriye gitsindo umuntu wese yagikunze. Ku metero nka 30 no ngirango shoot nziza cyane shira umupira bijya nizo zari kalite z'abakenyi ba kera babatama bamwe biyemeye ngo twarakinye umupira gushira umupira kugikiriza ugaca warma frap. Luka Modric uravye nabagenzi ukuntu bishimiye igitsindo ciwe urabona nyene ko ari umuntu asaze kubera iki yasubiriye Jude Bellingham abafana bose baryohe yanashimiye cyane abafana bamubaza ati ariko
kujya kuna abafana bakwakiriye bakaguhayagiza kuriya bakakwereka ruriya rukundo ubwo uvye bifata gute. Umugabo yitwa Modric aravuga ati nta kindi kintu umuntu avuga iyo abonye biriya atari kuvuga ati merci. Atari merci yonyene. Real Madrid rero gitsindo kigira kabiri ku mupira Mbappe yahaye Vinicius. Mbappe nabonye Neymar uno mugabo Mbappe uyu mugabo azokwibesha buri Alonso iyo uba kwa nyokorume ntiwitwara nkuko uba muhira umenye utwigoro tumwe twukwirinda amakosa ukora inyuma yo kugira iriya triple bazi ko yanayitsinze kare nagiye mbona ibimenyetso vy'uko Mbappe kuva atsinze igitsindo ca gatatu agomba ko Vini na watsinda mbazo tabisha abifisemwo inyungu nyabaki. Hari abantu bagenda babona kuko abatuzoba compara mpaka bavanye batandukanye muri Real Madrid. Hari abantu nagiye mbona bakunze no kumbaza bati eske umubano wa Vini na Mbappe uzokuruha ko Mbappe atango gutsinda ibitsindo vyinshi kandi ari Vinicius twari tumenyereye abitsinda. Ndakwibutse ko Vini yaramaze amezi 3 atarabona igitsindo muri La Liga. Kuba akironse kuri passe ya Mbappe ni kimenyetso ciza cyane. Ni kimenyetso c'umubano mwiza c'umwuka mwiza. Kuko iriya merci tegezwa gusohoka muri vestiaire, Rero Mbappe uri kuraraba nejo travail iwe ryari ryambere mbona ko Mbappe agomba gukorera cyane Vini. Yahushije na vyinshi. Vinicius hari nahantu Vini yakase neza ari Mbappe arano heza gutsinda igitsindo atera mu igori aranahusha. Mbappe nabimwe mukinyi yagaragaza ngo wari kuma yarihoshe muga Vini naho nyene aramara hitamwe kuguma twenga nyene. Donc uri kuraraba ni Mbappe yagaragaje umubano mwiza kuri Vinicius ukabona ko aragomba kumwereka ati reka dusangire twese gutsinda kwa ntuzenya bizana uwo mwuka biratuma kagajya frustration canke kajya gashari kagenda kagabanuka. Kuri match ya Real Madrid Ancelotti yari yagize changement zingahe? Fede Valverde yaruhutse hagaruka Vasquez, Rudiger yaruhutse haza gukina Alaba yaciye akina na Nuri ya mwana, Chouameni acagoma mu mwanya yakinyemwo bakina na City ariko umuntu yitwa paraporo y'abari bakinye na City Jude Bellingham ari suspend yaciye abisa Modric, hanyuma buriya wundi ninde yari yakinye mu ndwi iheze kuko na Brahim Diaz yari mu kibuga nawe yari mu kibuga Ceballos yari yakinye match iheruka. Donc Modric yakinye mu mwanya wa Ceballos, uyu Brahimi acakina mu mwanya wa Nuze wa Jude Bellingham, hanyuma trio datakiguma kwa kundi Vini, Mbappe na Rodrigo ariko inyuma naho habaye changement ubona ko yarigamije kugirane gutegura Alaba subire muri forme gatoya. Niyo mpamvu ubona Rudiger bamwicaritse gatoya, uyu Alaba akinana nande na kano kana ka Raul Asensio. Kubwanje jewe mbona yuko Ancelotti nyimba agomba gutunga defense nziza yoza arahindurira umwe kurujya mwana ujya mwana akagumamwo kuko uriya mwana abarusha vitesse, abarusha kuba akiri muto, iyo dynamisme nyene arayifise, ariko kandi afise na aggressivité idasanzwe, ari aggressive cyane, n'umuntu akarira bataka aragira kandi n'umwana azi no gukina iriya mipira miremire. Ari image y'umupira yahaye Mbappe obuheruka buriya n'umusi gakina match yako ya mbere katanze pass decisive ya buriya buryo. Ni Real Madrid rero ubona yuko Real Madrid ni kesi yo kuvuga ngo ino sezo bizorangira hagati ya Barca na Real Madrid mwizarinde. Ariko ni hamwe nyere babiri bose baba beza, bose baramerita igikombe cya La Liga uno mwaka paraporo yuko uno bameze, ndetse nico bakora iburaya bose je mbona umengo ni ibintu bingana. Ahubwo bazobandanya kuduha spectacle yuko umwe agaragaza ubwiza week in week out, tugende turabare gushika ku mpera tuvuge ngo burya inziza yariya. Kuko ndabira ubusatirizi bwa Rafinha, Lamine Yamal, Dani Olmo n'aba bantuzenya ba Lewandowski, uruhara baha Barcelona mu bintu biri offensive.
uhita ubona nyene ko ari equipe ya mbere ikomeye offensivement ya Barcelona. Mugabo wagaruka muri Barcelona, raba ivyo Mbappé ariko arakora, raba ubushobozi Vinicius ariko arakora, raba umuntu yitwa Rodrigo ivyo akorera Real Madrid, raba ivyo Brahim Diaz avuye hanze aza gukorera Real Madrid, ongera ko naba bandi bose nta uzi iyo bizogarukira. Ni imigwi birona kuri ya forme yose, nta uzi iyo bizogarukira kabisa. Nuko musi Sevilla aza gukina na Mallorca mu kusozera no vuga ino journée ya 45. Sevilla zo biri muhira bakire equipe ya Real Mallorca, ariko mu gusozera muri La Liga tubibutse yuko FC Barcelona yari ya mbere kugeza no mwanya tuvugana amanota 58 bayanganya na Real Madrid, ariko Barcelona ifite ibitsindo 42 ziganyije. Real Madrid ifite ibitsindo bigera kuri 31, uvuga ko ari ibitsindo 11. Barcelona isumba ino equipe ya Real Madrid. Atletico Madrid ni ya gatatu amanota 53, Atletico Bilbao ni ya kane amanota 48, Villarreal ni ya gatanu amanota 48, Rayo Vallecano ya gatandatu amanota 35 bayanganya na Betis Sevilla amanota 35 nyene. Y'umunani ni Real Sociedad amanota 38, y'icenda ni Mallorca amanota 38 nyene. Equipe ya 10 ni Celta Vigo amanota 32 bayanganya na Osasuna, ya 11 ya 12 ni Girona amanota 31, FC Sevilla ya 13 amanota 31, 14 ni Getafe amanota 30, hama Espanyol Barcelona ni ya 15 amanota 27, Leganés ya 16 amanota 28, kipe ya Las Palmas ya 17 amanota 33, Valence iri murongo tukura amanota ya 18 amanota 33, Deportivo Aves ya 19 amanota 22, Valladolid ya 20 amanota agera kuri 15. Twagiye hehe? Twagiye hariya mu Butaliyano, muri Serie A. Mu Butaliyano nuko kugeza ubunye bariko bakina indwi igira 76. Journée igira 76 yatanguye ku munsi wa gatanu, kipe ya Udinese batsinda Lecce igitsindo kimwe ku busa. Hama ku munsi wa gatandatu Venise baza kuba banganye busa ku bundi na Lazio Rome. Parma batsinda Bologna ibitsindo 2 ku busa. Torino baza kuba batsinda AC Milan ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe. Inter de Milan nabo batsinze equipe ya Genoa igitsindo kimwe ku busa. Ku munsi wejo Napoli ratangazwa na Como ibitsindo bigera kuri 2 kuri kimwe. Como canke Como kuvyumva, batsinze Napoli ibitsindo 2 kuri kimwe. Verone baza kuba batsinda nabo nyene equipe ya Fiorentina igitsindo kimwe ku busa, ariko Empoli ntiborohewe namba na Atalanta kuko Atalanta batsinze ibitsindo 5 ku busa. Cagliari nabo bari muhira bahavuye batsindwa na Juventus de Turin igitsindo kimwe ku busa. Giye kuri classement kungene yo migwi sumbana nuko kugeza ubu Inter de Milan yafashe ikibanza ca mbere inyuma y'amakosa ya Napoli banyira imbere ya Como. Kipe ya Inter yahise ifata ikibanza ca mbere amanota 57, bakurikirwa na Napoli amanota 56, Atalanta ni ya gatatu amanota 58, Juve iri mu kibanza ca kane amanota 49. Equipe ya gatanu ni Lazio Roma amanota 47, ya gatandatu Fiorentina amanota 42, AC Milan ni yindwa amanota 41, hama equipe ya Bologna ni y'umunani amanota 41 nyene. Y'icenda ni AS Roma amanota 37, 10 ni Udinese amanota 36, 11 ni Torino amanota 31, 12 ni Genoa amanota 30, Como ni ya 13 amanota 28, 14 Verona amanota 26, Cagliari 15 amanota 25, bayanganya na Lecce ya 16, Parma ni ya 17 amanota 23, ya 18 murongo tukura ni Empoli amanota 21, Venice ya 19 amanota 17, ya 20 hereza ni Monza ifise amanota agera kuri 18 birumvikana. Tuje muri Bundesliga
Bundesliga bari bageze kuri junigira 23. Ekipe ya Fribourg batsinze hakiri kare ibitsindo bitanu byose ku busa Werder Bremen ari ku munsi wa gatanu. Wolfsburg nabo banganyije na Bochum ibitsindo kimwe ku kindi, ariko Mayence baratsinze Saint Pauli ibitsindo biri ku busa. Hostel Kiel baratsinzwe na Bayer Leverkusen ibitsindo biri ku busa. Borussia Mönchengladbach nabo batsinzwe na Augsburg bitatu ku busa. Dortmund banyagiye Union Berlin bitandatu ku busa. Ekipe ya Leipzig banganya na Heidenheim ibitsindo bibiri ku bindi. Bayern Munchen baratsinze Eintracht Frankfurt ibitsindo bigera kuri 4 ku busa. Ni mu gihe Stuttgart na Hoffenheim banganyije kimwe ku kindi. Kungene ino gisumba-sumbana, Bayern Munchen ya mbere amanota 58, Leverkusen ya kabiri amanota 50, Eintracht Frankfurt ya gatatu amanota 48 nako 42, Fribourg ya kane amanota 39, Mayence ya gatanu amanota 38, bayanganya ni ya gatandatu Leipzig, yindwi ni Stuttgart amanota 36, Wolfsburg ni 8 amanota 38, bayanganya ni 9 Borussia Mönchengladbach 38 nyene. Dortmund iri mu kibanza c'10 amanota 32, Augsburg 11 amanota 31, ekipe ya Werder Bremen ya 11 amanota 30, Union Berlin ya 13 amanota 28, Hoffenheim ya 14 amanota 22, Saint Pauli ya 15 amanota 21, Heidenheim ya 16 amanota 15 murongo tukura. Hama ino ekipe ya Bochum ni ya 17 amanota 15, Hostel Kiel ni ya 18 amanota 15. Ive dutware hariya mu Bufaransa naho nyene kumbure turabe yuko reka turabe mu Bufaransa ni novuga Ligi canke championnat bari bageze kuri journée igira 43 kuva ku munsi wa gatanu. Stade Rennais ya Habib Bey batsinda igitsindo kimwe ku busa ekipe ya Reims. Abandanya kwitwara neza cyane Habib Bey, victoire zigera kuri cyane. Ekipe ya Lille nabo batsinze Monaco 2-1, yari match ikomeye cyane. Saint-Etienne baza kuba batsinda ekipe ya Angers 3-0 nako baranganyije hano. Saint-Etienne na Angers banganyije 3 ku bindi, ariko kandi Auxerre yasuye kandi gukora mu gisho ekipe ya Marseille no muri are babatsinze 3 ku busa. Nubu naho babatsinze ibitsindo 3 ku busa nyene. Ino ekipe ya Auxerre yabereye novuga bete noire muri no saison ekipe ya Marseille. Ekipe ya Nantes batsinze Reims ibitsindo 3-1, harimo igitsindo cha Meshak Elia rukino gwiwe gwa mbere ari muri Nantes. Ono mukinyi umunya Kongomani ya Javani ya muri Young Boys. Ekipe ya Strasbourg batsinze nako banganyije na Brest ubusa ku bundi. Nice ya Ndayishimiye Yusufu Nyange batsinda Montpellier ibitsindo 2 ku busa. Le Havre nabo baratsinzwe na Toulouse ibitsindo 4-1, ariko match novuga yo mwijoro ejo yari ryoshe cyane. Yari match yari kwihuza Olympique Lyon ku kibuga cyabo, batsindirwa na Paris Saint-Germain ibitsindo 3-2. Yari match novuga ubona ko yari ikomeye cyane, yari igoye cyane gose hapo. Mu bisanzwe izi ni ekipe zifite ibikombe byinshi mu Bufaransa, kandi ubwami bwa Paris Saint-Germain ndavuga mu kuganza la Ligue 1 bwaje bukuraho bwa Lyon. Lyon yigeze kumara saison ndwi zose bikurikiranye igikombe. Nibaza ko na Paris batarabikora kwikurikiraza, kuko Paris yagicirirwamwo na Monaco na Lille, urumva bakagenda bayiciramwe bayitwaye igikombe. Muga Lyon yo yigeze kubaganza kabisa imbere yuko Paris Saint-Germain iza kugira itsinda rero batsinze iyo ekipe ya Lyon, harimwe n'igitsindo cha Ousmane Dembele yagarutse mu batsinda kuri Paris Saint-Germain. Paris nayo nyene imwe mu ekipe ameze neza cyane, ari on fire. Iburaya turayirindiriye nayo nyene, kuko ibi byose tuvuga ku ma ekipe ya Alonso tugeze mu nyavyo byo kubigaragaza ni Champions League. Ni Champions League. Na mpamvu nakubwiye nta ya mezi uza kugira icakura muri Champions League.
abameze neza muri kuno kwezi kwa kabiri no kwa gatatu situ mu kwezi kwa kabiri bitangura mu kwa mbere uza kugira kurashika ibimenyetso bibona muri forme abafise mu kwa mbere mu kwa kabiri. Paris Saint-Germain giye kubitwara igikombe kuko ifise amanota 59 isumba amanota gera kuri 13 kipi ikurikira ya Marseille Marseille ya kabiri amanota 46 ikipe ya gatatu ni Nice bashobora kuba no vuga baronka ikibanza cyo gukina Ligue des Champions ono mwaka. Nice ikiri mu kibanza cya gatatu amanota 43 kibanza cha kane ni Lille amanota 41 Monaco ni ya gatanu yasubiye inyuma amanota 40 equipe ya Olympique Lyon ya gatandatu amanota 36 Strasbourg bafise amanota 38 mu kibanza c'indwi equipe ya y'umunani ni Lens amanota 33 Brest ni icenda amanota 33 nyene equipe y'icumi ni Toulouse amanota 30 Auxerre bari mu kibanza ca 11 amanota 28 Angers kibanza cha 12 amanota 27 Stade Rennais ya 13 amanota 56 Nantes 14 amanota 28 Reims ya 15 amanota 22 equipe ya Saint-Etienne ya 16 amanota 19 Le Havre ni ya 17 amanota 17 nyene ni mu gihe Montpellier bahereza hari anye kibanza cha 18 n'amanota agera kuri 15.